ndavyibagira kuko nasanze muri benshi cyane. Rero c'est la presse tuvuga mu ndimi zose, ushaka kuvuga Kiswahili, ushaka kuvuga Icyongereza, ushaka kuvuga Kirundi, kuko bose baravyumva. Niba atazumva nabo barabavuga bakabandikira bakababwira neza. Rero muno mwanya ndagomba guha ikaze mwebwe mwese umuntu afise ijambo icagomba kuvuga imbere y'uko tuja mu mwanya mwiza chef de bureau chargé de l'information et de communication akababwira nawe icabiyumvirako icababonamo uko abifuza ko byogenda. Abahaye ijambo rero ushaka kubyakira twiyumviriye igikuru nagomba kubasaba kuko mwadutumye kugira dushobore kubabwira icyo twiyumvira bijyanye n'akazi kacu, cyane cyane ino munsi nibaza ko benshi muri twe tuza kuvuga inamba dukunda guhura nazo kugira ngo dushobore kuzitunganiriza twebwe nk'ababyeyi. Igikuru nuko twari dufise amategeko iyo umuntu agiye gufata ayo mahano dufate nka rimwe veteriyare yanje twari kwereka abarundi bari hanze y'igihugu ubwiza bwacu, ubwiza bw'igihugu cyacu, ingabirano n'impano cyane cyane ziri mu bene gihugu b'abarundi cyane cyane niyo hari veteriyare yanjye. Rero iyo bishitse umuntu akagenda fata akaduga nka ruguru agiye kwerekana dufate nka shite mu ishanga ukabereka yuko ikinyamakuru cyane wasabye uburenganzira bwo gukora mugabo kuko babona ko atari cyane cyane babazi yuko abakwiye gukora ivyo ari intermeyone ugasanga barakumye uburenganzira bwo gukora bisanzuye kandi mu gihe ugiye gukora ibyiza birata igihugu cyacu cyane cyane muri tariki y'amaduhaye n'ubugerezaho abari ndazi bafise byishenda kugira murakoze. Sanzwe ndongoye muri uno mwanya kimenyesha makuru gikorera hari kizwe n'amategeko JCTV. Hari ibibazo gusa jewe nashaka gushikiriza bijanye nuko mu Burundi ibisata dukoreramwo notama ibisata bya YouTube na Facebook usanga dufise ingorane zo kubishikira. Tukaba twosaba yuko leta yokora uburyo bwose bushoboka biro z'abo bantu zikaboneka mu Burundi kugira ibibazo bimwe tuba dufise iyo turiko turakorera kuri izo mbuga dushobore kubironkera inyishu byoroshe. Hanyuma ikindi kibazo nkuko abandi babivuze birashika ntidutumigwe mu bikorwa bikomeye by'igihugu. Sinzi uko ubutumire bwoba butangwa nka televiziyo en ligne iri agreye ni gake turonka ubutumire tukaza kumenya inkuru abandi bariko barayishikiriza. Muraraba yuko igisata kijanye n'amateleviziyo en ligne mwobyibuka kuko on avance avec la technologie. Uno munsi twatanguye ari televiziyo terrestre zikomeye ariko uno munsi uri kuraraba ko ubuhinga bugenda buhinduka, imbuga zigenda zihurumbirwa no gwaruka n'abantu atari bake. Nivyo kugira nk'umwanya abandi murakoze. Sata muri sense bakaturondera amategeko adukingiye kubera ko amategeko ari muri sense afata abaprofessionnel mu gihe natwe ubwacu kenshi usanga tutari abaprofessionnel ndetse tukanasaba n'ikintu kijanye n'inyigisho kubera ko benshi muri twebwe dukoresha amatara niba narafunzwe je nafunzwe kubera talasanzwe mfise kubera talasanzwe mfise ariko hari n'andi makosa dukora ugasanga tuyakoze mu kutamenya yuko kina kintu ari kosa cyangwa kintu ari kosa kubera ntituri professionnel. Niyo mpamvu nosaba yuko ivyo kwigwa byose ngo kuba ikintu kijanye n'inyigisho bakatwigisha ukungene dushobora kwitwara, bakatwigisha ukungene dushobora gukora kugira natwe dushobore kwikingira ndetse leta igashitondera n'amategeko adukingira biciye muri sense. Cyari cyambere cya kabiri nagomba gusaba ngerageje gukurikirana ubutumwa mwagiye muratanga mubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga Twitter. Narabonye yuko mwahagaze cyane ku kintu kivuga ati ibice ibi binaka ntibiragreye muri sense ariko nkuko
nyakubahwa yatubwiye ati ifoko twirekura tuvuge ibiri ku mutima kandi tuvuge twirekuye. Nanje nk'umuntu maze guhura n'ibibazo byinshi muri kano kazi, nanje nk'umuntu maze kubona byinshi muri kano kazi, kuko ari benshi bari ngaha ibyo maze guhura nabyo batarahura nabyo, ariko nk'umuntu maze kubona byinshi twe ko ndabivuga. Yaranditse ati ibice binaka ntibiremererwa na sense, ariko nagomba kuvuga yuko muri sense twebwe turakunze harakunze kuba ikibazo cyo kutakirwa ubutumwa bwacu badutwaye, ugasanga ibintu byacu biriko birateba cyane, biriko biremerwa, ugasanga wadepoje umwaka uheze ugasanga n'undi mwaka urinjiye atari n'ishure geroro. Rero twagomba gusaba sense ikigo ejo kigo ko coraba kikaza kiradutunganiriza katworohereza. Aho ni mu gihe nahone, aho ni mu gihe kino kintu twaba turiko turavuga kitotorega umuti canke mutoshiga ngo mugitorere umuti, mu gihe muvuga ati sense reka ibandanye bikora, twagomba gusaba ko sense yoziratworohereza. Aho ni mu gihe tutotorerwa amategeko natwe atubwiye nk'abagutubere. Murakoze cyane. Ndaramukije rero abarundi bari hano n'abarundi bari hanze, kandi kiri kuri Zoom, bisigura ko abiyandikishije bifuza kugira icyo bashikirije bari hanze nabo nyene barabikaze. Hariho abiyandikishije bari muri Afrique du Sud, Canada, États-Unis n'ahandi na Congo Brazza, kuko biraboneka ko abarundi bari hanze nabo nyene bagira ama web TV bakaza baravuga amakuru yo mu Burundi. Shikirije nankeka ko ari byo bibazo biza gushikirizwa n'abandi, kuko byagarutse hanini ku bintu bibiri, ikijanye n'amategeko. Amategeko ni ikintu gihambaye, amategeko iyo ahari ategereza kubahirizwa. Jewe sinoba ndi ngaha ngo mvuge nti amategeko turayafuta, kuko nta kuntu twayafuta, amategeko ariho kugira ngo yubahirizwe. Mugabo amategeko agenda aratera imbere, amategeko agenda aratera imbere, arahinyanyugwa. Igihe bakora itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, ibinyamakuru byanyu n'ibyari bihari byakora buke buke ku buryo ata kintu kininiya umuntu ashobora kwibaza ko cokenerwa. Murazi ko higeze kubaho igihe mu myaka yahera abantu bakoresha ibinyamakuru bya bindi basohora gusa, mu nyuma haraza ibindi, amaradiyo araza, amateleviziyo. N'amaradiyo n'amateleviziyo nayo nyene ukuza kwayo byagiye biratera imbere, bihinduka, bihinyanyurwa. Haraza internet, haraho abakora kuri internet. Ivyo byose bica bisaba ko abantu basubira kwicara bakiyumvira amategeko. Nukuri sinarinzi yuko TV online mungana gutya. Liste mfise mu bisanzwe dufashe abagumye biyandikisha tugeze kuri 136. Niyo liste ya nyuma isaha 8. 136 muri kino gisagara benshi. Mwabonye ko ibice byinshi mutemewe, hariho abafise uburyo bafise online TV nka kujya kwa Iwacu basanzwe bemewe. Birumvikana rero yuko dutegerezwa gusaba nkuko mwabisavye ko amategeko ahinyanyugwa. Abo bantu bangana gutya si abantu bake, kandi uko mwaje nk'abaserukira ivyo binyamakuru. Iyo tubabwira tuti umwe wese naze nabo bakorana, nitwari kuronka aho tubakwiza.
ico dakizi kiraboneka. Nagira mbanze ndabaketse kuko mwashimye kutiba, mwashimye kutaja mu zindi ngeso, mugira muti reka turondere ingene twokreya akazi. Ico nico gukeza. Nene shobora mukuru w'igihugu muri politike yiwe arafise priorite zitandatu. Avuga ati ibi bintu ninabishikako igihugu zoba ndagishikanye aho abandi bazoca bashobora kubandanya mugabo cyarateye imbere. Muri izo priorite zitandatu hariho priorite zibiri mukoreramwe. Imwe agira ati kugwanya ubushomeri mu bajene. Baronka ico bakora. Bakore. Ntibagume barindiriye ko leta ibaha akazi. Hanyuma umunwa wose uronke ico urya, umufuko wose uronke ifaranga. Urumva yuko nk'ico muriko muragikorerako. Hariho ikindi kijanye no kunywanisha abarundi, amahoro, paix et réconciliation. Kuko iyo muriko muragira ibiganiro nta namwe ndigera mbona mugira ibiganiro byo kujyanisha abantu. Naho ndabibona yuko mvuga ngo banaka ni mwice banaka oya, mbona mwibereye muri showbiz muri ibintu bituma abantu baryoherwa, banezerwa, banywana, bakundana. Bon, simvuze ibyo kuvumbura. Mwambiri. Je umunsi wamvumbuye. Tuvuge ko n'umunsi nanje navumbuye. Sawa mugabo igihugu rero mugabo cyubakiye ku mategeko. Nukuri igihugu cyubakirwa ku mategeko. Nta gihugu na kimwe ku isi kibaho kidafise amategeko. Itegeko ubonye ko rifise ico ribuze usaba yuko ico kibuze kijamwe. Ariko ntuca uca ushaka ngo je nta ngorane ibindi bizokurikira. Ubanza kuja muri ivyo gusaba yuko nka kujya mwagize muti turasabye yuko sense yoraba igasubiramwo ikaraba amategeko atugenga. Sense rero mu gihe imaze kubibona ice bitwara muri leta icigiriti yamara hari ibimenyesha makuru bishasha kandi byinshi mugabo bikeneye amategeko. Hari mugabo nk'iryo nk'itegeko hari gihe rimwe murabona murenga ikijanye na vie privée. Sinzi ko ntimurabibona ko kenshi musanga mwarengeye abantu akarimbi. Sa mama ipanze muhe ijambo abisigurire. Reka baguhe ijambo, baguhe mikro ubisigure neza. Ubu navuga ati jewe ni iterambere hama ejo kubera ndandura amaviews iterambere iza kumereza amaviews ijana canke iyi nama turiko turagira nganze izakorabwa n'abantu batatu mugabo ninagira ati nakanaka bagwanye nabipanze ndaza kuronka amaviews umufuko wanje muri ya politique yanye n'icubahiro kubera YouTube ndavye monetize toronka amafaranga. Ninashira ko nakanaka bagwanye canke nateranije Bienfrima na Big Fizo ndaza kuronka $1000 mugabo ninagenda muri sense bakambuza ivyo bintu nzoca ndabihagarika. Niyo mpamvu urumva rero ifu amategeko adutahura yuko on est des artistes parce que il y a l'art de communiquer. La communication c'est l'art. Umu artiste nawe ashobora kuba yaravyize canke ari ibintu bimurimwo. Urumva harakina amategeko adutahura cyane cyane aba YouTuber nk'aba artiste. Hari abandi bafise amarinyo yitwa ndabazi benshi nka za iwacu za JCTV safi sana mwendeleni kure. Twebwe tuko twasaba amategeko y'iwacu tubandanyirize dukora security y'igihugu yacu mu guteramisha abantu mu kubamara stress. Ndibaza n'ivyo mije sinzi ko mwana hawo. Hariho ico mutariko muratahura c'itegeko. Itegeko rigenga umwuga haba harimo no gukingira wewe uriko urakora uyo mwuga kandi cyane no gukingira wewe.
nawe urakubitwa ngo yavumbuye oye nta urakubitwa ukumva ko yakubiswe kandi byose twese twamenya ko yakubiswe ngo yagiye kuvumbura sa abari seni yuko yakubiswe. Bon, très bien. Icyo twumvikana ko twese ndazi neza yuko nta ndwi iheze hariho umwe muri mwebwe ya telefonye nuko nari mu yindi nama ambwira yuko yahamagawe ariko arakurikiranwa agira pfungwe kubera ibintu yashize kuri chaîne yiwe. Sinibuka ko ari we ariko yampamagaye ambwira ngo mfashe. Cyane amazi none uremewe gukora ku kazi ngo yasindaronka agrema ya sense. Utararonka agrema ukagenda ugatwara mikro ahantu urashobora gufatwa ukagirizwa yani makosa kuko rya tegeko rikingira ubwa mbere wewe. Nico gituma habaho ijya carte de la presse. Aho ugiye kurondera inkuru bakubajije ati ucuvuga ati he je ndemerewe kubaza kuko umwuga wo kumenyesha amakuru harimwo na enquête. Urashobora kuja gutohoza ikintu ivyo basi byanyu byo kuvuga ngo bakubitanye umugabo n'umugore ugiye kutohoza yuko umugabo n'umugore by'ukuri baraye bagwanye ukaja kubitohoza neza kugira ngo ubijigize nese inkuru barashobora gukurikirana kuri violation de domicile, bashobora gukurikirana kuri violation de la vie privée, bashobora gukurikirana ku bintu byinshi cyane. Ariko mu gihe werekanye ko wewe mu bisanzwe urekuriwe gukora ushobora kuja kurondera inkuru akayikwima mugabo wayigerageje mugabo kagira ati rabaje ndafise kibinyemerera. Urumva rero ko rijya tegeko ukurikurikirana ukurikurikiza ukurishira mu ngiro bikingira wewe ubwa mbere na mbere. Simvuze ngo nukuri nta kizoshoboka itegeko rizokwamara rijya nyene oya nukuri nibwirizwa shingiro rirahinduka ari ryo tegeko bavuga nyamukuru mu gihugu la loi mère rirahinduka. None amategeko ari munsi y'ibwirizwa ati shingiro ni kuki atohinduka arashobora guhinduka kandi amategeko ahindurwa abayatora nabatowe n'abene gihugu. Abo bene gihugu ni mwebwe muvuze muti turakeneye ko iri tegeko rihinduka kugira ngo ridukingire bararihindura ariko bigafata inzira y'ukuri. Ahantu umukuru w'igihugu yaberetse yuko ashikira umuntu uwo ari we wese mwoje hamwe mwese uko mungana mukandikira ikete mukamandikira ikete rimwe mukaresinya ati mukuru w'igihugu twaragutoye iri tegeko riratugoye duhindurire atabifanya niko bimeze. Kandi nahagiye hose arabwira umuntu uti ufise icashikiriza nakinshikiriza mu minsi mike iri imbere hazoba n'umurongo muri presidence mu telefone mu mushikiriza imisi yose ku mwanya ico mwifuza kuko murazi ko ku makomine hari ubwa busandugu byabonetse yuko hari abadashobora gushika kuri ubwa busandugu ariko abantu benshi bafite ama telefone ushoye kugurura ku buryo n'ufite telefone agira ati ndarungitse. Rero turi mu yindi ngendo yuko ico umwere gihugu akeneye arico leta imukorera. Ivyo rero numutinye sense ndaze ko yabagirije inama mu mpera z'umwaka uheze yabasavye ko muja kwiyandikisha hariho ndaze ko hari habagiye kwiyandikisha batararonka bataremererwa ko ari byo basabwe batarashobora gushikana. Ndazi neza yuko hariho ibigoye mwavuze nk'akarorero impano z'umuntu ni nka kujya kwa gasapi gihakora radio uratugiye byamaze kugira ngo baronke autorisation yuko iradiyo y'ushobora kuvuga agrema byabo cyane kuko hari amategeko ibintu bitegerezwa gukurikizwa atarafise bitashoboka ariko mu nyuma byarahinyanywe arashobora gushika ku cyo yifuza kuko igihugu gifise umuntu muri afise iyo mpano gitegerezwa gukora uko gishoboye kugira ngo kimuteze imbere. Mu bindi bihugu nabyo zorushikako barabirasaba na recherche wewe mu ofisi yo mwana ahubwo leta irashobora kuguha n'uburyo kugira ngo ushobore gushikira kuri iyo mpano